Murakaza neza kuri Ukuri ku mafaranga. Uyu munsi tugiye kurabira hamwe business zitanu woshobora gutangura mu gihe ufise amafaranga make. Kandi izi business nuko mu gihe wazikoze neza nkuko ngiye kubikubwira nuko ari business zishobora kuba zo kubakira ubukire ugasanga zikugejeje ku ntambwe ishimishije cyane. Ariko mbere ko dutangura reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Woba warigeze kwicara ahantu ukavuga uti noshobora gutangura business gute? Ugatangira kwibaza yuko ikibazo ari amafaranga. Abantu benshi muri iki gihe ntibabuze ubwenge, ntibabuze ingufu zo gukora, ahubwo babuze ikintu kimwe gusa. Biyumvira ko kugira utangure business ubanza kuba ufise amamiliyoni menshi y'amafaranga. Ariko reka nkubwire iki kintu. Abantu benshi babaye abakire muri Afrika ntibatanguriye ku mafaranga menshi, batanguriye ku tuntu duto bari bafise. Itandukaniro s'amafaranga, itandukaniro n'igitekerezo. Muri iki kiganiro ngira ndakwereka ibintu bitanu ushobora gutangura n'amafaranga makeya, hama ugasanga nyuma y'igihe gito iyi business ryashoboye gukura. Kuko izi business ngiye kukubwira ni business zashoboye guhindura ubuzima bw'abantu benshi, kandi nawe nuko zishobora guhindura ubuzima bwawe. Ariko icyo nshaka nuko mbere ko tubandanya nuko nza kukubwira business imwe ku yindi nuko uza kuyitega amatwi. Kuko nuko uko tuja tugenda tuja imbere niko uza kubona ko yuko harimwo business nimwe woshobora gutangura uno munsi. Nimba ukunda ibiganiro nk'ibigufasha kwiteza imbere nuko ukora sabone ugakora na like. Hama je ndiko ndagushikiza kino kiganiro ni Ntama Pascal. Reka rero twinjire mu kiganiro nyezina dutangure na business ya mbere. Business nayo ya mbere akaba ari ubworozi bw'inkoko z'amagi. Reka nkubaze iki kibazo. Wobuze ko hari abantu binjiza amafaranga menshi buri munsi batiriwe baraja ku kazi canke ngo birirwe baraja gusaba akazi. Buri gitondo baregeranya amagi bakayagurisha, bukeye bakongera uko bukeye, bakongera nuko bukeye, amafaranga akabandanya kwiyongera. Iyi niyo nguvu y'ubworozi bw'inkoko. Iyi niyo business ishobora gutangurwa n'ugwaruka rwishi, kandi kuyitangura nuko budasaba ibintu binini birenze, ntibisaba inzu zihenze cyane, kandi nuko ushobora no kuyitangurira muhira aho bayaha iwanyu. Ku muntu agitangura ashobora gutangura n'inkoko nke akazirera neza, hanyuma uko amafaranga yinjira akagenda yongereza n'izindi. Mu mezi make nuko business yiwe itangura kuyibeshaho. Mu Burundi canke mu Rwanda amagara akenerwa buri munsi, mu maresitora arakenerwa, mu mahoteli, mu maduka, eka mbere no mu ngo zisanzwe nuko amagi yama yakenewe. Ibyo bisigura yuko isoko ry'amagi rihari kandi ku bwinshi cane. Reka nguha akarorero. Hari umusore yitwa Eric yaramaze imyaka 2 arondera akazi, ariko nuko yakarondeye ntakaronke aza kurambirwa. Ubwo yaciye afata amafaranga makeya yari yarizigamye agura inkoko z'amagi. Mu ntango ntivyari vyoroshe kuko hari igihe zagwara, hari n'izashobora gupfa, ariko nuko atigeze acika intege. Yabandanije kwiga uko zorogwa neza, hanyuma mu nyuma amagi yatanguye kuyongera, abaguzi nabo nuko bagiye kuyongera. Ubico umenya Eric nuko afise ubushuruzi bw'uminziza amafaranga menshi buri munsi, kandi nuko atakiri wa muntu yamarindiriye akazi. Impanuro no guhaniye ntutangura ushaka kuba umunini, ahubwo tangura n'utwo dukufise. Ico ufise uno munsi nico gishobora kukugenzurira ejo hawe hazoza. Nimba wakunze iyi business ya mbere nuko urayikinga iyi video, kuko iyo mbonye murakinga video bituma bimpa ingufu zo kubandanya ndabashikiriza ibiganiro nk'ibi bibafitiye akamaro. Ariko ndindira gato kuri business ya kabiri kurikira. Abantu benshi barayisuzugura, ariko nuko hari abantu bayinjizamo amafaranga menshi buri kwezi, kandi nuko ushobora kuyitangura n'amafaranga make cyane. Reka rero twinjire kuri business ya kabiri ushobora gukora ikaguteza imbere kandi ata amafaranga menshi ufise. Nayo ni impuzu za caguwa, ico twokwita filiperi. Ariko mbere ko tubandanya reka mbanze nkwibarize kino kibazo. Wobuze ko hari abantu batagira uruganda rw'impuzu, ntibagire na atelier, ntibagire n'amamashini yo kuzidoda, ariko buri kwezi binjiza amafaranga menshi bagurisha impuzu za caguwa. Iyi business ya filiperi
ni business abantu benshi babona nk'ibisanzwe, ariko mu vy'ukuri nimwe muri business zinjiza neza iyo zikozwe neza. Filiperi ntisaba kugira amahera menshi, ushobora no gutangura n'ibihumbi bike ukagura impuzu nke zifise kantite nziza. Igihambaye si ubwinshi bw'impuzu, ahubwo ni uguhitamwo izo abantu bipfuza. Muri iki gihe urwaruka rwinshi uzosanga rukunda impuzu zigezweho, hari n'abashaka ama moderne azwi bagakunda y'ama brand. Ivyo bituma uzi guhitamwo impuzu nziza aronka abakiriya bitagoranye. Ushobora no gutangura ugurira utagira butike, ukagurishiriza kuri WhatsApp, Facebook, Instagram canke ukagenda uzerekana aho abantu bakorera. Abenshi niko batanguriye. Reka nguhe inkuru y'uwo mukobwa yitwa Aline. Yatanguriye ku bihumbi bike, yari yarizigamye, ariko nuko yaguze impuzu nke aca afata amafoto meza azishira kuri sitati ya WhatsApp. Mu ntango yagurishije impuzu nke gusa, ariko nuko atigeze acika intege. Yarabandanije gushira amafoto meza kuri sitati ya WhatsApp, yubaha abakiriya, yakira neza buri muntu wese. Mu mezi make cane nuko abantu batangiye kumurondera ubwabo. Ubu nuko afise abakiriya bahoraho, kandi nuko business yiwe ari imwishurira inzu, ifunguro, mbetse n'ibindi bintu vyankenerwa buri munsi. Impanuro no guha niyi: ntutangura impuzu ngo nukubera wewe uzikunze, ahubwo gura impuzu kubera isoko rizikunze. Uhore wihweza ico abakiriya bashaka, nico kizotuma uguma ugurisha. Ikintu ubanza ukibuka nuko abakiriya bagaruka kubera bafashwe neza. Ni impuzu zoba zimeze neza ariko bakiriye nabi, abakiriya ntibazogaruka. Ariko rindira gato, business ikurikira nimwe muzunguka cane. Muri iki gihe hari n'abantu bayikora ata butike bafise, ariko bagomba binjiza amafaranga buri munsi. Reka rero tubane na business nayo ya gatatu, nayo ari mobile money agent banking. Uko numva no isigura mu Kirundi, numva novuga yuko ari nko guhanahana amafaranga dukoresheje telefone tugendana biciye kuri carte simu. Gasanga dukoresha nko gutanga nk'amayinite, tugakoresha gutanga nk'ibintu byari mikashe. Rero iyi business ni business abantu bariko barafata nka business isanzwe, ariko nuko ari business iriko irafasha abantu benshi, kandi nuko ari business iriko irabyarira abantu umusaruro. Iyi ni business bitagusaba gutangira n'amafaranga menshi, ahubwo bigusaba kugira ngo uyitangure bivanye n'amafaranga wowe ufise. Ariko reka mbaze nkubarire inkuru y'umusore nzi. Umusore yitwa Didas. Nuko ari wa musore yari yarize amashuri yarayamaze, aza kuheza amashuri, ariko nuko yagiye kubura akazi. Ariko nuko yari afise amafaranga yari yarizigamye, aca afata amafaranga yizigamye agenda kuyakoramwo ibi bintu vya rimikashe. Yiga kuntu yoza arafata abakiriya neza, akaza arabaha service zimeze neza. Ariko nuko mu ntango bitari vyoroshe, nuko yashobora kugenda ku kazi ugasanga atashe atakintu atahanye. Ariko nuko atigeze acika intege, yavyuka kare agataha bwije. Ariko nyuma y'amezi make gusa nuko yari yamaze kumenyekana, yari yamaze kubaka izina mu bantu. Aza gusanga atangiye kuzararonka ico yinjiza, aza gusanga atangiye kuronka amahera ku munsi. Ikintu no kubwira nuko namba ugiye muri business, ikintu cyambere uzobanza gukora nuko uzobanza ukubaka icizere kugira ngo abantu bakugirire confidence. Kuko ni waburi wa muntu ukora service ukazikora nabi, umukiriya ugasanga aje ukamwakira nabi, nuko udosanga ibintu bitagiye kugenda neza. Ariko niba wa muntu wakira neza abakiriya, ukabakira no kwitonda, nuko je nazanka ukanyakira neza ukitonda, nuko ndosha nza kurungika n'abandi bagenzi banje ndababwire ati hari ahantu batanga service imeze neza. Ariko no kubwira nuko womenya ukuntu woza uratanga service, nivyo byoshobora kuba byo gufasha. Reka rero tubandanye na business nayo ya kane, akaba ari butike y'ibifunguro. Reka nkubaze iki kibazo: mbega umaze kubona karitiye idafise butike? Biragoye cyane, kuko buri munsi abantu uzosanga bagura isukari, umunyu, amavuta, isabune hamwe n'amazi n'ibindi bikoresho bakeneye mu buzima bwa misi yose. Ibyo bisigura yuko aho abantu baba nuko naho hatekerezwa kuba hari isoko. Butike ni imwe muri business zidakenera amahera menshi cyane kugira ngo utangure.
ntibigusaba kugura ibintu byinshi icyarimwe, ushobora gutangura n'ibicuruzwa bike cyane kandi ukatanguza bya bicuruza bikenerwa cyane. Uko amafaranga agenda arinjira ukagenda wongeramo ibindi. Abantu benshi usanga bakora ikosa rimwe gusa, bakagura ibintu bihenze kandi bakibagira ko ibintu abantu bagura buri munsi. Ariko business nziza itangura ku byo abantu bakenera, byo bintu abantu bamba bakeneye. Reka nguhe inkuru, hari umugore twita Josiana, aho dutuye tuba muri quartier, yarafise agataye gatoya, acayugurura butike, kandi ukugura butike gatoya akugura mbere y'inzu yiwe. Mu ntango yarafise ibintu bike gusa, yarafise isukari, umunyu, amavuta n'isabuni. Abantu nuko bagiye gutangura kuza kubera ko yabakira neza kandi ntiyaduze ibiciro. Mu nyuma yagiye kongera ibinyobwa, yongeramwo ifu, yongeramwo hamwe n'umuceri. Ubu nuko afise butike niniya cane kandi niyitunze umuryango wiwe. Impanuro no guha, ntukihutira inyungu nini, rondera abakiriya baguma bagaruka. Umukiriya agaruka buri munsi aruta uwaguze rimwe gusa akagura ibintu byinshi ariko ntazogaruke. Ikindi no kubwira nuko wokwiga amafaranga yinjira hamwe n'amafaranga asohoka. Abantu benshi ntibahomba kubera business itinjiza, ahubwo abantu benshi bahomba kubera ko batamenya ayo binjiza nayo bakoresheje. Wubaka icizere, sukura butike yawe neza, vugisha neza abakiriya kandi wongere ube n'inyankamugayo. Ibyo nivyo bizotuma baguma bagaruka kuri butike yawe. Ariko ndindira gato, business ya nyuma ni abantu benshi basuzugura, ariko niyo ishobora guhindura ubuzima bwawe kandi ikabuhindura mu minsi mikeya gusa. Kandi igitangaje nuko iyi business nuko idakeneye ubutaka bunini. Reka tubane na business nayo ya gatanu, akaba ari business y'uburimi bw'ibihumyo. Ibihumyo nivyo twokwita ibizinu canke ubwoba, bivanye naho umuntu wari we wese aherereye. Reka nkubaze iki kibazo, uba warigeze wiyumvira ko ushobora guhinga udafise umurima munini? Abantu benshi iyo bumvise iri jambo burimyi baca biyumvira amahegitari menshi, ariko siko bimeze. Hari uburimyi ushobora gukorera mu cumba gito canke mu nzu yateguwe neza, nibwo burimyi bw'ibihumyo. Ibihumyo birakenerwa cane, biragurwa n'amaresitora, amahoteli, amasoko hamwe n'abantu bipfuza gufungura indya zifise intungamubiri. Ivyo bisigura yuko isoko rihari. Iyi business ntisaba ubutaka bunini, ico ukenera cane n'uburimyi hamwe n'isuku no gukurikiza amabwiriza yo kubirera neza. Mu ntango ushobora gutangura n'umutahe mutoya, hanyuma uko umusaruro wiyongera ukagenda wagura ibikorwa vyawe. Reka nguhe iyi nkuru, hari umusore twitwa Patrick, yarafise akumba gato inyuma y'inzu. Umunsi umwe yumvise bavuga uburimyi bw'ibihumyo, ariko uko bikorwa yatanguranye no gukora ibihumyo bike. Mu ntango hari ivyononekaye, hari n'ivyo atashoboye kugurisha, ariko ntiyigeze acika intege. Yabandanije kwiga, yaravuganye n'abaguzi, amenya ico isoko rishaka. Mu nyuma umusaruro nuko wagiye kuyongera, abaresitora batangura kumurondera ubwabo. Ubu nuko afise abakiriya bahoraho, kandi iyi business niyo itunze umuryango wiwe. Impanuro no guha niyi, ntukinjire muri business utabanje kwiga ubumenyi, kuko ubumenyi nibwo bugabanya amakosa, kandi amakosa make niyo atuma inyungu ziyongera. Wibuke business nziza sizitangurwa n'amafaranga menshi, business nziza zitangurwa n'igitekerezo ciza hamwe n'umutima wo kudacika intege. Hamwe uyu munsi twabonye business zitanu ushobora gutangura n'amafaranga makeya. Business ya mbere twabonye ko ari ubworozi bw'inkoko z'amagi. Business nayo kabiri twabonye ko ari filiperi. Business nayo ya gatatu twabonye ari mobile money, agent banking. Business nayo ya kane duca tubona yuko ari ibifungurwa, ari boutique y'ibifungurwa. Business nayo ya gatanu ariyo cyanyuma twabonye, twaciye tubona yuko ari business y'uburimyi bw'ibihumyo. Nimba hari ikigwawe kwipfuza ko usigarana niki, nturindire kuzoba umukire kugira ngo utangure business, ahubwo tangura n'ivyo ufise biki uwo munsi, kuko intambwe ntoya nivamwo urugendo runini. None wewe muri izi business zitanu niyo ubona ihuye n'ubuzima bwawe?
niwandike mu nyishu muri commentaires, nzohimbagwa no kubisoma. Kandi ntiwibagire gukora like, ukore na sabone, hama usangize n'inshuti zawe iyi video. Iyi ni pariti ya mbere, tukaba tugiye kuzobona pariti ya kabiri mu minsi iri imbere. Je nari kumwe nawe Ntama Pascal, tukaba tuzosubira muri pariti ya kabiri. Murakoze cane.